hanje sinumva ko hari bwagire ko papa agenda kuko yari akiri muto twari tukimukeneye ko vyinshi yaragikeneye gushingira no gushingiza muri filime umwana w'umwigeme bavuga amajambo menshi papa wawe shaka uducire gusa ku mayange gato umunsi wa mbere uje muri filime ni umuntu yabyakiriye gute wibugira bavuga ati ikintu papa yarakunda kukimbwira n'igi yarakunda kumbwira nige cyane yaratubwira nyine ati mwaba nyine birabuze ni byinshi cyangwa urabuze ibyo tubwira Jene kuri ikintu nibuka ku muvyeyi wanje adusanze mu gikoni tutaroga nukuri yafata inkoni yahera ku murongo aduhana yari umuntu akaze gose yego yari umuntu akaze cyane okay gusenga vya kweli yego hari ibindi uzi yeah. ni vyo nyene rero ikintu yakunda kuduha impanuro yego cyane gose kabisa we nawe yewe curandengani uyu urashobora kuba waramubonye yaje kuramutsa famiye ngo avuze ko uri umubanyi nimba dukoze ikosa twebwe nyine abana biwe ukabuzi ko umwana wiwe yigisha yaguhana imbere y'abandi aho mvugira rimwe base yawe ntiwaje kandi wari usanzwe uhazi ngaha muhira yego cyambere baza gushima no gushimira inshuti ababanya abagenzi bashoboye kuhashika kuko byinshi babivuze sinodandagura ngo ndabimara ku by'ukuri ndashimye cyane kandi ngamburutse ndashimiye n'umuryango wahageze ndamusatiriye kuno kwezi sinzoriha umbabarire sinzorihe nyene avasi y'ukwezi kumwe nyene ahere kikirundi sigaranemo mwibagiye ntimubimuhore suwi sigarande wino sigaranemo abiri oya ngira tawe oya byakunaniye sigaranemo abiri undi nyene navuze vugunyarutse sigaranemo abiri yaritoye cende murundi kazi cende murundi uyu kazi mwanya munini buri hari oya cende murundi kazi urumva ndi proud yuko ndi murundi kazi indirimbo y'u Burundi urayizi yego igice ca gatatu kivuga gute sivyo twagore kuramba ariko ndayizi hari umuntu yotazi indirimbo y'igihe kandi barazitwigisha no kwishuri ikintu mwemereye mama wanyu kurumva yuko nawe yabuze umuntu yamuba hafi niki kintu mwemereye mama wanyu kuko urumva yarabuze urubavu rwiwe urumva kabavu siwe mvuze mimi akajambo rero kamwe ku bakunzi biwawe turangiza ikiganiro oya ari ibintu numvise abakunzi banje nabo bari abiwawe ino tugafite abakunzi abafana urafite indoto zo kira ndayifite kandi ndafite n'izo nanditse abafana bawe basi tubazane ndanafite na bakera oya ikintu usabye abafana ba Mimi n'abafana ba basixera mwese muze kwandika muri commentaire abantu bandika benshi tuzogire meet and greet y'abafana bawe n'abana turabe ubonesha ubusha mu buri hanga Mimi ukagira umushobora kwafana genda mushobora ngiye muri fiyiro zo nabanda mukije we mufana ndabifana kubikora neza oya arabikora bibyari ibyo ibiki kuri TikTok Imana ihabwa icyubahiro ngo ariko ngo utarakora filime y'ubuzima bwawe ngo ntacyo urakora numva kabisa nyine arakanje bamze ako kanda avuga ati cyane kuri nibyo ntacyo ndakora Hey wagwan, what's poppin' BJ? Ndabaramukije cyane ngenda bifuza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu mitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God. Kimwe kuri ni Step Media. Kuri microphone je wenye kagasore kazegiwe n'Imana kagasore gakora ivy'Imana ikunda. Uno munsi murabizi iyo mu mbonye ndabazanira ibintu bigiye bitandukanye. Uno munsi navuga yuko twatewe iteka, twatewe bakwe ni ryambere bibaye kwicaye ku muryango wose nkuko ariko ndazi yuko benshi murazi byabashikiye. Impamvu twicaye nganda za kwibabwira ikiganiro nicatangura. Navuze amajambo menshi. Sisi la première fois urabyikina ikiganiro making sure ko mazogira subscribe. Uno munsi navuga yuko nkuko nameje kubabwira ndi kumwe n'umwene mama. Benshi muramuzi ni igikundiro cy'abafana n'umunyu w'isi mwaramukunze umuntu bigiye bitandukanye. Navuze amajambo menshi navuga yuko uno munsi twese muratubona nije nabavangiye abasigaye bose bari muri noir. Navuga yuko ukwezi guheze n'ukwezi kutagenze neza bitewe no kungerera ibintu by'abashike ndazi yuko benshi mwashoboye kubikurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye. Navuze amajambo menshi ndazi yuko benshi muvuga ngo presentation ndende.
uno munsi reka ngarukirize hano ndazi yuko benshi mwamukumbuye ninde rero reka mbanze mpore reka tubanze tumwakire au nord du pays en est du pays au sud à l'ouest ndabasabye mu cyubahiro cy'iwanyu mufata akanya tumwakire bimeze bite ndashima Imana ku mutima no ku mubiri cyane rwose Mimi je novuga yuko ndi umuntu nkunda gukurikirana cyane ibiganiro by'iwawe ibiganiro cy'uno munsi sinshimiye yuko uri umuntu ari sentimental gose akenshi mu biganiro by'iwawe uri umuntu ukunda kurira ariko ndifuza yuko ikiganiro cy'uno munsi gize ko ikiganiro cy'umunezero uraza kunkundira gameme oya sinkunda kurira nta muntu abikunda ahubwo ni emotion kandi iyo bije biba bije kubw'ikintu kanaka yego ndamutse rero abakunzi biwawe ndazi yuko benshi bari bagukumbuye kandi wongera unatubwira ni igihe kinini tutakubona kuri Step Media why abakunzi ba Step Media n'abakunzi ba Mimi Michael tabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe ndanezerewe kongera kugaruka kuri Step Media kugira ngo dushobore kuganira kabisa aho no munsi novuga yuko hari abantu benshi bakora dukurikirana ngira mbanze nganiriza umwe ari uwundi mbona umengo ni mushasha muri famille yanyu nawe uraza kutubwira impamvu ari ngato tubiri gute mbere yuko yishura katuma dushima Imana twiragize Imana muri kino kiganiro mbabarire nabyibaga ibiganiro byawe byinshi kenshi utangura gusenga kadushima Imana iduhe kano kanya turagushimiye Imana yacu urakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuganira ndakwinginze kugira ngo uze kubana natwe turakwiragije n'abari twebwe ariko izina ryawe ryirishigwa hejuru tuvuga byose bize kubigwesha icyubahiro kandi bize kuba ibizofasha imitima izo dukurikirana turabisabye kandi tubyizeye mu izina rya Kristo umucunguzi wacu amen amen tonto biri gute salama umeze neza ndashima Uwiteka kabisa novuga yuko nkicinjira ngaje nibagiye kuri tonto wa Mimi sinzi ko byo bari tonto wa Mimi kubera bikunda so man ikintu kirakunda oya muyomba mu giswahili muyomba nukuri reka mvugisha ukuri kwanje ukuri kwanje kubera mu buzima sinzi kubeshya je mu bisanzwe jewe ndi umubanyi ko bivuga ni mu mimino nkamushikanje kabisa ya nkamushikanje je ndamufata nkamushikanje amagiye mufata nkamusaza ntabyo nzi sinzi ko ari byo yibwira mugaje ndamufata nkamushikanje kubera turashwana navuga ko tutararabana nabi ahubwo aranankunda arankunda fofo urumva avuze fofo nuvuga yuko abantu bako badukurikirana nije nabavangiye nabivuze nawe tugusanze uri muri noir bimeze gute nanjye byabaye surprise byabaye surprise nisanze nambaye kunye nanjye sapi ari noir kabisa aramutse abantu bako badukurikirana wongera unabibwira kugira ngo nitwatangura ikiganiro uzi kumenya ngo tuzaza kuba turi kumwe nande kandi baramutse je nitwa Kabavu comedian kubera jewe ndi umukomedie ari gabo cyabaze Kabavu wahindi comedian nitwa Kabavu comedian abandi wonganye ni mu gihugu cyacu nkaba ndabashimiye ndabaramukije amahoro y'Imana mbega rero wavuze ngo subscribe wanga ukavuga rero ugira ngo reka ndakavuga bwira abantu babyibuka bari wakavuze reka ndakavuga bwira babyibuke subscribe ngiro ndabona kavuga utagize intoki subscribe nuko nta byinshi byo kuvuga kabisa okay tonto nawe bimeze bite je ni kuri ndashima Uwiteka kabisa nawe kumenga uratekanye gose anovuga yuko jewe sijya mbere nje ngaha hari umunsi nigeze kubuza nabonye umenga umuntu aciye bugufi sana kubera iki oya kabisa okay aramutse abana ko dukurikirana kugira ngo bamenye dushobora turi kumwe nande muri kino kiganiro ndabaramukije byimba mutima kabisa nokuri ndabipurije amahoro meza n'umunsi mwiza amazina ayo wanje nkaba nitwa Cyenda Ishimwe kabisa abantu muko badukurikirana hari ukungene usanga nyine ari umuntu babonye canka avuze abantu benshi baca batwenga usanga ari umuntu akunda gutwenza famille cyane we ariko aramusaba abantu bimeche yatwenga rero turaza kubigarukako ma uje nabiri gute umeze neza oya bino ko wambaye amarori usanzwe ugwaye amazi cyangwa y'amafye oya iramutse abana ko badukurikirana baze kumva ko turi kumwe nande amaje akazina kanje twakoze Grace
Ntitirakoze Grace amandi mutoya wa Mimi Michael wewe nyene ubivuze ubu ntiyavuze ko ari mutonye we cyangwa ari mukuru wiwe wewe kandi mutoya wiwe kabeza uri umwana agira kanga sis uruwakure niwe nawe mabuja gute ni sawa umeze neza wowe kumenga murafite agashusho cyane na Mimi ntiwamukurikira sinagize niba mufitanye agashusho cyane na Mimi nijya mbere babikubwiye oya si yambe none amazina mwitwa bande kugira ngo amazina yanjye Ntirakoze Sixela ariko benshi bazi kurya Sela okay yes bakunzi ba Step Media nko muvyumva ndi kumwe na famille ya Mimi nikwiye yose hari abandi byagoye batari hafi mugana navuze ati bitewe n'umwanya reka dukoreshe umwanya higihere ku muntu navuze ati reka nkorane n'abahari nkuko mubibona turi kumwe na Mimi ni jambere abonetse kuri Step Media kuva avuye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda imbere yuko tubishika muri byinshi manje kwanza kumufelicita Mimi nubwo ntashitse muri lancement ya Fiko hari jambo bavuze ryanjoheye urumwe mu bantu uvuga yuko duserukira mu gihugu cy'u Rwanda n'ibintu urabakira gute n'ubuntu bw'Imana hari inyishu baguha kumva nta n'ikindi kintu ugiye gusubiza n'ubuntu bw'Imana Mimi novuga yuko impamvu nakurondeye ukwezi guheze ko ari ukwezi kwa gatanu ukwezi kutagenze neza kuri Mimi n'ukwezi yumva ko ashobora gusigura gute ukwezi k'umubabaro ni ukwezi numva ntazokumbura kabisa ni ukwezi kubi cyane kuri jewe Mimi nagusavye iganiro ko gitangura uriko uravuga ntango yogira santima byo kurira ntibirimo humura kabisa Mimi kubura umuvyeyi novuga yuko ni ikintu kiba gikomeye cyane kumbure n'akazuba ukora hari ibintu byinshi biguca intege deja ntiwari ngaha mu Burundi ntiwari ngaha hafi novuga yuko wari mu bintu by'akazi hariye mu gihugu cy'u Rwanda ndazi yuko message warayumvise hama mu nyuma niko guheba kwanza ivyo uri muravuga ati foke ndahashike ko nasanzwe ufite n'umuryango batonya biwanje barakeneye gwa rukundo Mimi byari bimeze gute ijya moment byari ibintu bibi cyane byari ibintu bintunguye ni ibintu deja nabirose ariko wa gatandatu aya makuru ndabyukira ko dimanche urumva ko ni ibintu nyine byase gukwigwa mu mutwe ariko nyine kuko nzi nk'umukristo nzi ko mu isi twatsindaro mu isi wacu kabisa tuhari nk'ingenzi uyu munsi ushobora kuba uhari ejo ukaba uragiye rero genda umukristo nizera neza ku isi siyo tuzohorako kabisa hari abo twasanze ko bagiye kandi natwe tuzogenda ubwo rero na papa wacu ibyiwe mu isi yarabirangije byararangiye yaragiye kabisa gusa kubyakira niho biba bigoye cyane kubyakira kabisa kuko nkanje sinumva ko hari bwagire ko papa agenda kuko yari akiri muto twari tukimukeneye ko byinshi yaragikeneye gushingira no gushingiza ni ibintu byinshi cyane ariko nakundi Mimi novuga yuko iyo ikintu nk'icyo kibaye ni shock ibibaye mu muryango yari serugo niko no bivuga hari inshingano abafise nk'umuvyeyi mugabo bibinze bibuko habageze yuko yamfura canke wa wundi abakuriye umuryango niba bafashe za nshingano zari zifise papa kuri Mimi naho kuno musi turabona uri kumwe na famille wawe navuga yuko urumwe mu bantu bavuga yuko hari support nyinshi ushira muri famille yawe mugari n'uruhara papa we yarabifisemo ubu Mimi urabona ko ari ibintu bigiye koroha ko umuvyeyi yasa nk'utagihari mugabo biboneka ko ari ugiye kuba papa nubwo wari usanzwe uri papa mugabo ubu ugiye kuba fwade urabona ko ari ibintu bizokorohera Mimi urumva ntibiba byoroshe igihe twaruka kuganira na papa umenga yari bonane ya 2025 niyo twicaye nyine gutya nyene nawe tuvugana twese hama nakavideo nagapostinze nyene hama nyene turaga umunsi twaganira ibintu byinshi niho yanabwiye yanabwiye nyine avuga ngo wowe ngo ntuzondabira umuryango abwira jewe mugabo yaragikomeye papa ariko nti papa wanje gara papa wanje n'umwigisha yaragikomeye rero abivuga uko abati ntuzonda n'ubundi n'ingene ndawuraba ariko nyine yongera abivuga uko nico gihe twakuganira ibyo bintu byinshi nyine uwo munsi aricarika abana abiga bwatizana ndaho amanota iki n'iki ibintu nk'ibyo nyine
hama igihe twaherukaniraho ni muri lancement ya Ciramunda icyo gihe nyine twaherukanira na papa so inshingano zari zihari zo gutunga umuryango n'ubundi nijye nazikora ubu rero ariko nubwo nazikora nzi ko papa ahari nk'ubu nk'akana kamvuruze mu mutwe nakabwira ati umvura uko uramvuruga ariko anytime nokurungika nkaba ati nokurungika urafise papa wa mama wawe genda nta mpamvu yo kungora rero ayo muri abasini baza ko harimo ngaha ariko mbona ngaha ariko papa amaze gupfa ndavuga ati ubu rero aca nzosubira kuvuga nzosaba ngo ndabarungitse hehe bo inshingano rero nzozikora nkuko nabandanya ndazikora ariko byaciye bindemera cyane nk'aho menga ati sinzi ingana bivuga tu abambugije kuja nirekera nuko bimeze ariko Imana yabanye nanje izongera ibane nanje si ukuvuga ko ngiye gukora ibyo ntakora n'ubundi nabikora ariko ubu urumva ubu no kurushirizaho ko papa nkuko yavuze ngo ni wowe uzondabira umuryango ntegeza kumenya nyine umuryango ntegeza kuraba na jewe ubwanje nkiraba n'aho hantu bigoreye bibaze umuntu akubwira ngo uzondabire banaka nawe udafise ikikuraba urumva uriraba ukongera ukaraba abandi ariko hamwe n'Imana bizogenda neza hama ibintu uvuga yuko nka wewe ukiza muri filime abana babigeme benshi navuga yuko abonzi benshi abavyeyi bakunda kubemerera yuko baje muri ivyo bintu kuko hari abantu baba bavuga ati ngo sha ugeme ubusa mukora bizi ukiza muri filime umwana w'umwigeme bavuga amajambo menshi papa wawe shaka uducire gusa ku mayange gato umunsi wa mbere uje muri filime n'umuntu yabyakiriye gute urumva jewe kwanza yarabona amavideo akabona abantu benshi baguma bababwira ngo umwana wanyu ngo agiye kuba umukinnyi wa filime duca bikirara nyene bakabimbwira nkababwira ati je papa je babiziho nkijijwe kandi nzokomeza nitware neza so ikintu je cyari gihari nuko papa wanje na mama wanje ari abafana banje n'abafana banje udufilime twinshi nkina baba dufise mu matelefone bakaturaba no muri telefone pwanje no muri za gatushi basanga uduseri twanje turimo kabisa ni challenge nateguye jewe reka ndabatangurire nubwo bitarashika muganda bikisha Imana papa no wanje n'umuntu akunda kumbwira n'umuntu basamize guca akunda ibintu by'isuku arakunda kumbwira ati za uzuribwiriza ko je ndashobora kubona igikombe sindagikura ivyo aravyanka papa wanje umwe wese shaka mbwiye nk'ijambo bamwibukira ko papa yakunda kumubwira ati kora iki mwana wanje kora iki naje papa wanje urumva ko ari umuntu akunda kumbwira ati muhungu wanje zuribwiriza mu buzima ntuzurindire ko ikintu bakikubwira reka duhere ngaha ikintu mwibukira bavuga ati ikintu papa yarakunda kukimbwira n'igiki yarakunda kumbwira nige cyane nico gusa yaratubwira nyine ati mwaba nyine birabuze ni byinshi cyangwa urabuze ibyo tubwira nyine yarakunda kutubwira ati mu buzima nyine muze muritwara neza kuko nyine ntimuzohorana natwe rero natwe rumva nyine kuba twari tukiri batoya nyine twabifata umenga nyine ntitwabasi ntitwabyumvira yuko byoba ibyo atubwiye agiye twabicisha inyuma y'amatwi ni ibyo mbwa ni byinshi ariko mvuze ibyo byonyine ariko imbere yuko ndagushikako andazi buri muntu wese akariyumvira jewe mvuga iki kuko ndabaravye ati je nanje ngira mbeshi kireka duye ubu mwavuze ko ari umusatsi ngo agorana gose niko wavuze ngo arakunda kugora no kwishura usanga ari nawe bimeze gute nk'ikintu mvuga ati je ikintu papa yarakunda ukimbwira mugabo nkakirenga ko nubwo nyine ryari kose cyane papa cyane ambwira ko je papa twarahubana guhubana je niko naco ntawe ico kintu jewe basi ikintu papa yakunda kumbwira gagane wige wize bizongyohera uhejeje amashuri bizongyohera nubwo ati papa je ndakubahiriza no kuri je nzokumara amashuri nzoyiga akagama antelefona ambwira gaga wige uhejeje amashuri uzoryoherwa sikupana kuri je ndiko ndiga kandi nzoyaheza bose nawe ni gute Jene kuri kintu nibuka ku muvyeyi wanje adusanze mu gikoni tutaroga nukuri yafata inkoni yahera ku murongo aduhana yari umuntu akaze gose yego yari umuntu akaze cyane mwana je yatanga indero yakaduha indero yo mu muryango
abavyeyi bose niko bameze naje papa wanje yarankubise vraiment nubwo batabivuze ntigeze bakoza ko n'inkoni oya mimi niaje nawe umepigwaga narakubiswe kabisa wewe ndakugaruka ko bose ama byari bimeze gute ico gihe wibuka ko warukoze ikosa rimeze gute ico gihe nase guturutse inka nagiye gusenga wagiye gusenga gati ni wari wagiye wowe cindi bagira kuza kuturutsa guturutsa ni cyane kuri je kirundi kirango ni munshishemo ijisho mugabo okay gusenga vya kweli oya mimi hari ibindi uzi nivyo nyene rero Shikini yakunda kuduha impanuro yego cyane gose kabisa we nawe curandenganitse uyu urashobora kuba waramubonye yaje kuramutsa famiye ngo avuze ko uri umubanyi mwaka uyaje aje hano mu rupangu vuba ntiyari bwahaze tutarimukaniye kuri Kenze niho twabane yaramaze kuza wewe ndakureka isi ndakugora Sio usanzwe Gora kweli umbeshe no kuri umbeshe ariko naribi mimi we nawe niyo turi wawe ibintu nyine nibukira ko papa ni byinshi ariko nk'uko abandi babivuze papa yarakunda umwana yiga kubera kumva nawe nyine yarize yarize ni umwigisha twese yaratwigije yaranyigishije na Thierry yaramwigishije na Sandra yaramwigishije n'undi mukuru wanje yaramwigishije Beshe yaramwigishije n'uyu nyine gaga Dead bijya bya Dead ngeje na oya mwishuri birorohaga mimi cyane niko tudakubagana je naje sino urana papa wacu nimba dukoze ikosa twebwe nyine abana biwe ukabuzi kuri umwana wiwe yigisha yaguhana imbere y'abandi donc akagutanga akarorero aho rero ubona umengo umuvyara kwa nka kumbe abafite je ndavyibuka kurumva yigisha je yanyigishe sixième ya byarashitse gukubitira mishuri fondamentale zitaraza wari ukoze iki gafanga oya hari igihe nk'uko papa wanje yigisha yakunda kwigisha ibiharuro kandi je ibiharuro kabisa sinabyumva rero ugiye nkagenda nko kuri tableau gukora igiharuro kikananira kandi rero arondeye gukiriza akamubura tora wewe yatora jewe inkone nga ikindi nacyo nibuze kunibuka umunsi yankubise kabisa kujya kuntu abana baja gukina twaragiye turakina mu masaha yo kwinjira yageze oya hari hajya mu gatondo hataragira ko twinjira turateba kwinjira yarankubise papa yagukubita inkoni imwe cyangwa zibiri mu mugongo ngo bafuti bagiye ati ariko iyo nkoni yaragushira ku murongo no muhira nuko papa ntiyakubitana inkoni nyinshi yagukubita nka zibiri cyangwa zitatu aha mu mugongo niyo yakunda gukubita atuja ku murongo so rero papa nkuko bandi bariko barabivuga yakunda kutubwira twiga cyo kabisa yarakiduhimiriza kwiga warapfumureka gukora ibindi byose ariko akabona uri kuriga so icyo ni kimwe ikindi jere yakunda kumbwira ubu vuba nyine ubuye nakuze yakunda kumbwira ngo uzurampanurira bano bana mva jewe yarafashe nk'umubyeyi wabo akakunda kumbwira ati nze ndabaha impanuro bano bitware neza bige ibintu nk'ibyo ndavuga nyine ndabahanure nico nkambwira ati abego ndagerageza ni byinshi nyine ariko nicyo kirimo kabisa navuga yuko uratubwiye amajambo akomeye je amajambo arankoze ko mbona ibintu byashitse kandi muvuga yuko n'Imana niko yabishatse akenshi bakunda gukoresha amajambo ngo yamukunze kuturusha siko baca bavuga abarundi none ubyuma ngo Imana yamukunze kuturusha mimi shaka kwanza utubwire uno munsi ubaye bwa buzima navuga yuko usigaranye umuvyeyi umwe yego urakenera kuja muri filme kandi numvise niko amatwa nsumira ngo uri mu gusubira mu vy'akazi kandi nuzo gute ahubwo uri mu diaspora he twabandanije navuga yuko ego aba bazosigara nka batonya biwawe ndazi sometime iyo bagoranye Kevin yacha telefona papa tibarananiranye kuko abandazi Kevin bamwitumye bo ashe bo mukorera ko kabisa niyo bashobora wowe udahari babwira wowe none uri hari urabwira ijambo rigafata barakuzisha barabizi kabisa mimi navuga yuko ego byarashitse urabura umuvyeyi ariko abantu benshi barashoboye gushika ko benshi batagira uko bangana ko naravyanterema
ni ibintu byari bisa neza. Abakinnyi ba filime bamwe baraje kugushigikira n'abandi nyine bagiye batandukanye tutamenye. Niki kintu mva babwira muri uno mwanya kumva yuko barashoboye kwifadikanya nawe muri bijya bihe by'umubabaro. Urakoze kumbaza icyo kintu canke iryo jambo kuko nanje ku mutima wanje ryari ririyo, niyo utarimbaza nari gusaba. Kano kanya reka tugafate mu gushimira abantu baje kudufata mu mugongo, si jeje nyene n'aba bana tuvukana, abana abanyeshuri bigana baraje ngaha bagaterama, hari abakura kuva wanje yitavye Imana atariho ndi, hari abo nasanze ngaha barahaguma mpaka ikiriyo giheze kandi bigana nabo. Rero ubwanje reka je nshimire abo wanje, aba nabo umwe wese araza gufata akanya ko gushima. Jewe n'ukuri umuntu wese azi ko yamfashe mu mugongo, haba n'uwampaye n'igihumbi, n'ukuri kose yarankoze ku mutima, yakoze ikintu kinini cyane, yaranshigikiye kuko jewe nkuko turiko turabivuga ndi responsable, ni ukuvuga ngo ibintu byinshi cyane byari bikenewe byarabwa nanje. So rero ntaho nari kubikura, wumve ko cya gihumbi wampa aricyo cafashije urubanza rwo guherekeza papa rugenda neza, ndetse n'ubu ntiturarara ubusa. Hariho n'abakiza kudufata mu mugongo, ni kuri ndabashimira cyane mwivuye ku mutima. Imana yonyine izobampembere kuko nzi neza ko mwabivye mwivu ryiza, mwashigikiye umwana w'Imana, kandi papa namwe azoza kubagirira neza. Ndazi neza ko azoba ntacyo mwatanze kizoba imfagusa canke kizohera, oya, iriya mbuto mwambivye ko itegereza kuvyara, itegereza kugwira. Ndabasabira umugisha, narabasabiye umugisha, na n'ubu ndacabasabira umugisha. Mwarakoze, mwambaye hafi, abanyandikiye hari abo ntarasubiza kubera message nyinshi, ariko mu by'ukuri ndabashimira bivuye ku mutima wanje. N'abagikomeje kumba hafi kugeza n'uyu munsi ndabashimira bivuye ku mutima wanje. Imana yo mw'ijuru ibaho umugisha. Ikintu cyose tuba hano mw'isi nicyo tuzokwimbura. Wambivye ku rukundo uzokwimbura urukundo, wambivye ku ineza uzokwimbura ineza. Imana yo mw'ijuru ibampere umugisha. Murakoze kabisa. Ndizera ariko namwe muze mutahura ico mubwira bagenzi banyu bo kw'ishure baje kwifadikanya nawe, nakahe kajambo babwira muri uno mwanya? Nukuri barabizi nayo nabashimiye, ariko reka nsubire mfate akanya ko kubashimira. Nukuri baragize neza nyine, Imana ibampere umugisha. Nyine hari abaje nk'uko Mimi yabivuze, papa nyine agipfa nyine bakibona nyine twapostinze ati ripu, hari abaciye bashobora kuza Imireka gutwengamira. hari abaciye bashobora kuza mpaka nyine n'ikiriyo giheze. Rero bumva ko tubashimiye cyane. Jewe ku bwanjye ndashimira abanyeshuri b'iwanje twigana, baraje baramba hafi. Nyine na fone yanjye irindi ipfa ntabasubije, baranyandikiye nyine bibaza nyine ko ari ukugara, ariko nyine babyumve ko yari yapfuye. Imana iguhinde mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Mukore mukwarisha. Amen. Oya naje ndayikeneye. Nawe oya ryaraboze, oya reka kunyima ikiganza ijya. Rero bumve ko ndabashimiye, kandi ndashimiye n'umurezi wacu Directeur, kuko niwe yababwira ati nimugende. Rero abari bose Imana ibampere umugisha, kandi Imana izisubize aho bakuye. Mama yaki nawe nsubire kandi ndakubaza kandi. Hama nanje ni byinshi kweri. Jeho barabizi kweri, je ndazi ko narabashimiye. Imana ibahezagiye. okay. Sawa, abana batatu ndabashimiye cyane. Ndavuga Amazina ndavuga. Wa mbere ni Arene, umwana wa Beri. Hama n'uwitwa Faniera, n'uwitwa Ringa. N'uwa kane jewe. Abo ndabashimiye n'ukuri, nibo bana bambaye hafi kuva papa apfa gushika duheze. Twaragumanye, baguma baturemesha, natwe turatinda turavyibagira, ariko bumve ko ndabashimiye. N'abandi nyine ndabashimiye. Imana ibahezagiye, urukundo batweretse natwe tuzorubereka Kabisa. nkashimiye natwe n'umurezi wacu Directeur na Directeur technique ube witwa Dete, nawe nyine yarahashitse ngaha anyu. Imana ibahezagire cyane, bumve ko
ndabakunda Mm. hama nanjye wari wibagiye je sinovuga ngo nshimire babiri canke batatu yaje bose ndabashimira icyarimwe Naje kuko ndimo bose bakoze igikorwa kimwe kabisa. Eh, Tonto we sinibaza ko uri umunyeshuri mbwa je nizere kuza kunshiramwo basi ngirira ubwo buntu nubwo je batariko baranshiraho. Oya nukuri jewe urazi ikintu cabiteye amabisi yarabuze. Nasanze mwuzuye ca ndabura uko ngenda. oya turavuga baje ngaha Abaje ngaha kibazo ko ndahamenye uno munsi ega sinari ndahazi. ega n'abandi nabo bari bazi Ariko novuga yuko nukuri munyihanga yaje ntivyamvuyeko mimi ariko nashitse. oya sindiko ndagutunga urutoki ni ukuri kurishiramo ngo bagushimire kandi utaje ariko arigomba Erega yo ntitwavuganyisha nkakubwira ati hewe hewe twari tugeze kuri Thierry oya ntunyihakane vuba imbere ya mimi ndasabye. Mvugira rimwe basi ashobora oya we ntiwaje kandi wari usanzwe uhazi ngaha muhira Thierry Yego ikintu cya mbere baza gushima ndabashimira inshuti ababanyi abagenzi bashoboye kuhashika kuko byinshi babivuze sinodandagura ngo ndabimara mu by'ukuri ndashimye cyane kandi ngamburutse ndashimiye n'umuryango wahageze n'ababanyi bose sinibwo ndarandira cyane mu majambo make n'ukuri ndabashimiye cyane kabisa. nanjye hari umubanyi nshaka gushimira ndashaka gushimira nyine urupango umuntu dupangiye hano ni kuri Imana imuha umugisha yaraduhaye akabuji gatoya kandi ndongera ndamusaba ati umva twebwe abizi ko ufisemo amavase yagera nko ku mezi 3 ndamusaba ati rero kuno kwezi sinzoriha umbabarire sinzorihe nyene avasi y'ukwezi kumwe nyene ahere kikirundi sigaranemo mwibagiye ntimubimuhore sigarande wino sigaranemo sigaranemo abiri muranga oya ngira tahuye oya byakunaniye tonto musabito oya ngira tahuye nayito urumva bwa mbere byabanje kungwa ariko uvugira akanyenda yito rindira sigaranemo abiri undi nyine navuze vugunyarutse sigaranemo abiri yarito cyende umurundi kazi cyende umurundi uyu kazi mwanya munini buri hari oya cyende umurundi kazi urumva kandi ari proud ko kantu ndagashima ari proud ndi proud yuko ndi umurundi kazi indirimbo y'Uburundi urayizi ego igice ca gatatu kivuga gute sivyo ko twagore kuramba ariko ndayizi hari umuntu yatazi indirimbo y'igihugu kandi barazitwigisha no kwishuri hama ndamushimiye cyane no kuri yarakoze kuko muri ako kanya sinari kubona ndayakura hama uwundi muntu nshimira ndashimira n'abandi bose bashoboye gushika ngaha ariko uwundi muntu nshimira yitwa Camamare Marikusi my brother ndamushimira mwivuye ku mutima wanje uzi impamvu ndamushimiye kubera ko imodoka naduzemwo yari yiwe yiwanje nta natwaye kuba yarisi ikibazo ikindi naco abizi nyine ibitoro ibiki n'ibiki biragoye hari n'abandi benshi baje kunshigikira novuga sinoheza umuryango wanje wa Ineza umuryango wo muri film nyine abakorege dukora nino narindi ndiye gusa ko abakinyi iyo utabavuga naca ndakubaza ari umuryango Imana yampaye wundi abakinyi ba filme timu ya BMT ubwo ndavugamo Amede Giti Kado Havel na Wacha kaka wanje Wacha nkavugamwo ba Beri nkavugamwo ba Nsoro nkavugamwo ba Muco n'abakinyi ba filime benshi cyane baje kunshigikira benshi kabisa bakana no hava mvuga amazina haba bagiye kuko bari benshi naba uretse nanje kubashimira n'abantu barabashimiye bati vraiment turabonye ko hari undi muryango Imana yaguhaye abakinyi ba filime baje kugushigikira nukuri Imana ibaho umugisha so rero impamvu ushimiye Camamare nkamutangura nkamuvuga mu izina nuko n'umubanyi wanje ni musaza wacu nukuri Imana yo mwijuru imuha umugisha urukundo atwereka turabimushimira Imana yo mwijuru ikomeze mutuzigamire ni kwa ko numvise tirashimiye ngo ababanyi numva nawe namuvuga reka rero tuje mu mwanya gato gusigana sinishimiye ko kiba kirekire ikintu mwemereye mama wanyu kurumva yuko nawe yabuze umuntu yamuba hafi
niki kintu mumwemereye mama wanyu kuko urumva yarabuze urubavu rwiwe urumva kabavu siwe mvuze yarabuze urubavu rwiwe mugabo nk'abana hariyo place ya papa mukwiye kuyimuberamwo mama wanyu siko kandi nabonye mama wanyu muri vugira make aramugara kinira zakiye oya reka duhere kuri ubu ca duheza je subira kugorana oya mvuga ikintu ati mama je ikintu ndakwemereye niki biragoye kwishura ariko ushobora kumwita mama nzoga ndagutera inkuru jewe umbonye yarabizi mama n'ubundi jewe aho mba ndi nawe ahaba ndaza araryohera wowe gusa je ndivuze na mimi nabivuze muhabivuge ndabivuge yuko iyo mama muri kumwe abaryohewe hama ari kumwe nanje aba bihiwe basi jewe mudu ndamuha urayimuha ahubwo nyine jewe sindamutambira nkaho ariko nawe ndamutambira akaryoherwa arakunda hajya abantu batamba igisirimba nabonye imimera azi gutamba igisirimba hewe mama arakunda umutambira byose na bya bindi turavyibagiye nukuri turabizi ko vraiment uyu ni umuhererezi wacu turabizi n'ukuri ahari katarungu nukuri turabizi yuko nyine ari turi kumwe ntidushobora gutekana aratumara irungu akaduharigiza tubona twitekereje tukabona ahagurutse aratamvye akagira nk'utuntu tuka nyine kabisa araduha vibe pe amashugwe na yawe mabuye Mimi akajambo rero kamwe ku bakunzi biwawe turangiza ikiganiro oya ari ibintu numvise abakunzi banje nabo bari abiwawe ino sigafite abakunzi abafana ariko wongiranye abafana ryari cyangwa watwaye abantu arashobora kuba afite igice mu muci wa siko no ako serashaka kubaza wewe kumba mbona nyine vibe yawe ariko ntumfe kumubona uko bafite vibe turi kumwe twebwe ariko hanze aba ari umwana atekereje cyane none sera wewe wambwiye ngo nzo gushire muri film bivuge urafite zo gukina film nibyo bisigura reka ndabimubwira arambagije ambwiye ati urafite indoto zo kina ndayifite kandi ndafite n'izo nanditse ari film ugira wandike no kuri kuratubesha zitatu merekredi ndo twere oya urumva mimi birabishikagagura film uzomugurisha gukora iyo dirishana namba ndiko ndabibwira nkunda afite na hore no guha are you ready I'm ready ngo yamure kingereza kiraduze kingereza cyane cyahiga mwana wanjye oya gusa ntakurenga yo urafite abafana biwawe ndi tayari vraiment ndi tayari abafana bawe basitubazana ndanafite na bake oya ikintu usabye abafana ba mimi n'abafana ba sixera mwese muze kwandika muri commentaire abantu bandika benshi tuzogire meet and greet y'abafana bawe n'abana turabe uneshu ariko babo bazokwicara gutya nanje banje bicare gutya muguri hanga mimi ukagira umushobora kuwafana genda mushobora cyangwa mitambagiye nawe urabafise mimi jendi ready kandi ndafite na filime je nadanitse nzoziguzanira merekredi ayewe cyane nizo abantu baza bakwandikiye kuko urinda kudinzanira merekredi kandi titre ya filime yaye kubera ikaye birimwo ni umunyeshuri ayitanye kubera batana kaye irimo filime wanditse ntibosha kubona aho zindwa ari umugenzi wanje wapi mugasi umufana wawe ni mugenzi wawe ifise ni umugenzi wanjye ari n'umufana oya basi gato gusa nari nateguye guheza ikiganiro numva ikindi kiragiyemo urumva uravuze yuko ari filime uri kwategura kandi nabyo yarazimye basi mubaze ni naheke ndamubwira ati je ndafise filime nanditse ariko ntiyavyemera yaguma kubana ataguji ariko kamenya filime wayi okay nta kibazo wowe kujya wari wabiteguye kutabimubwira wari wateguye kuyikina atabyazi oya ntabushoboze wanagira ushaka kumugirira aga surprise atangare ndamwumvise none cyangwa amafaranga muyakura abiretse n'amafaranga nk'uko hariho abantu barababahamagara ngo baje kubakinira oya ntabwo genda nibyo ukunda impano y'iwanjye impano yo gukina ariko ntari ibintu kuri mwakoze matwenga ariko gaga nubwo atari impano yiwe ndafite filime nzomukinisha gaga n'uyu
ndabizi ko atari impano yiwe ega uko ubivuga urabajewe nari nk'akarorero nka filime ya donc ya urazi ko nemereye abantu kuza bakorera filime ya histoire yanje donc birasaba ko nzokoresha umwana wo mu buto nyine abasa nanje kandi ndabizi ko ari uyu nkiri umwana nasa n'uyu ni ukuvuga turasa no kurisera arafuhira kubi uyu ni best wanje arafuhira wabonye ko abigiyemo inzigo oya sinaguhevye n'ukuri oya sinaguhevye uyu nawe uzomwe basimwemere nawe kugira ngo nawe yumve yuko nawe filime uyu ni vuba turabikora vuba iyo imva abafana barabyumva rero uyu abafana banyu muzoze basi tubagire meet and greet y'abantu bazanye aya jensi nzohangana ngiye muri filo zo nabanda mukije we mufana ndabifana kubikora neza oya ibikora bibyari ibyo ibiki kuri TikTok yoho tugiye mu za TikTok na mimi novu usanga umusumba ababone benshi kuri TikTok oya mukuru ya mari mukuru yari groupe yari brag nakwije 10 nabiribire dika oya ariko mimi ndakunze famille yanyu nukuri nimba byama bimeze kunyene hano nshobora kuryama cyangwa gutanarushe nkabasanga hano nagira nkagira imana mbi nkabasanga ko ari imana nziza nkubwije ko ingiye amasaha 8 z'ijoro kubera nyine story zabo tuba tumukumbuye rero uye niko ndabivuga ko ari filime nzomukinisha gusa iyo filime sinzigera nzoyikora ko ni filime isaba uburyo bwinshi ariko imana inayitekana ko adukurikirana hakazo kuba umuntu yumva yo supporting kuri iyo filime ko nanone sishaka kuzoyikora nshaje ndabona imyaka ikira ko ndakura zishaka ntiraje nawe ureke ndavyivugire no vyiba ariko nyene urumva imyaka itera yiyongera sishaka ariko uzoyikora nshaje nshaka uzoyikora ngikomeye nkimeze neza ngifise izinguvu mfise ari nk'umuntu yumva yifuza kuzonsupportinga ko ni filime itazontwara musi miliyoni nka zingahe nka 200 nka miliyoni 200 kabisa nzogerageza ndayikora kuko ni filime urumva izo ari seri cyangwa zo filime hera aya zaari ari seri ariko iteguye neza kabisa ku buryo kuko true story yanje histoire yanje nyene ni story nzi neza kizofasha abana imiyabaga abakuze abagabo nyine basi umuntu wese azisangamo urumva ni filime vraiment y'amateka sinzi umuntu aheruka kunyandikira director wanje aheruka kunyandikira arambwira ngo mimi ngo nukuri ngo ndashima Imana ngo aho ugeze Imana ihabwe icyubahiro ngo ariko ngo utarakora filime y'ubuzima bwawe ngo ntacyo urakora numva kabisa nyine narakanje bamza kukanda avuga ati cyane kuri nibyo ntacyo ndakora niba ntarakora filime true story y'ubuzima bwanje ntacyo ndakora ubwo buke ko bivuze kuva kera ahubwo kubivuze kandi nakubwiye ko bisaba n'ubu ndacyabivuga bisaba support nini n'ubu hogira umuntu aba ati nditanze kuyigufa kuyigutereramwo ukayikora ndi tayari kuyikora ndi tayari kuyikora nzorondera abanditsi twicare twandike hanyuma ko zero filime iteguye neza ni filime ntashaka gukoresha kamera zose zose ntiza gukoresha ibyuma byiza ni filime ngira ngo izonagurwa kabisa cyane kuko ni filime nziza kabisa okay nkuko nako nabivuga abumva bonshigikira cyangwa uwumva yo nshigikira kuko hari abantu Imana yahaye umugisha mu kumva iyo filime twayikora kuko biraryoshye gukora ikintu uzi ko kizofasha isi yose biraryoshye cyane so uwumva cyangwa bumva twokora iyo filime karibu mu ndondere kabisa mani bamugisha yes abakunzi ba Step Media nko murabyumva ariko mimigende umuntu avuga yuko akenshi iyo nshavuye murantamwe umuntu amera muri rimikashi sinzi ko ari cyo bitwaye ugasiga karimikashi kiwawe ngaha hari gihe nshobora gushavura muri ngasha ndagutamwa amera muri rimikashi
soixante mbuze kuvuga karimi kacu nawe bavuga ati iyo mvugo uvuze niyo ako niko none ni bimwe nawe urabise kristo wanjye aramfuhira none wanashimira imikashanitse ko jewe ndagenda siga karimi kandi bisigura ko amera azoshikira iwawe ntiyanditse kuri we papa yamwiye reka duhere kuri wewe sigara imikashi iwawe ko arigeno shavura nka caye shavura ni 34 228 sasa tani mbaye ndashima okay akazina ugira ntitwihende irakoze 6 na mimi nta kimwe nubwo bo murungikira kuri nyine ntaco bitwara cyangwa mimi rafise imikashi iwi bose bayaruka kuri jewe nta nakimwe ariko kuko uri umuhererezi uca wikunda nkuko koze no baha vraiment ntakiwe hari cyo bitwaye ga mimi basi cyangwa urafise iyindi imikashi iwa bo irahari mugana ubwo bashira kwa buze kunshavuze ugira ndagutemo muri imikashi nabwiye nshavu mushavuze ari n'ubundi muntu ameze nka jewe ngira limikashi yanje ni 61 999 059 amazina ndayishimiye Mireille hama ndafise na momo hari abasanga bari nko hanze urayifise hari nk'abasanga bari nko hanze canke bari muri Kigali ni 07 0798662131 amazina nayo nyene mwumvise abantu bari Kigali namwebwe murabaka hanze kuko urashaka kuri hanze birakunda kurungika amahera i Kigali direct turashaka kuri Western direct kabisa kuri wewe wakunze ikiro kiganiro sho no kuyarungikira mimi abasigaye bose imikashi yabo ngira barayisangira mimi ntaco bitwaye isko bivamu none baro so abakunzi ba Step Media mbanje gushimira kuri babanye natwe mugasisira première fois nakasuye mana nzobikata nije nzocikorera sisira première fois uravye kino kiganiro making ashobora kumaze kugira subscribe ndagushimiye kuri bafasha kanyu kabana natwe uno munsi navuga yuko twe twagendeye mimi iwabo navuga yuko ni ryambere sinzi ko ari umuntu atarakunda ko bakorera muri sale iwabo sinzi asha vyangwe kugira nyemere kudukorera muri sale ariko mimi n'umuntu mwiza mu mushigikire mu bikorwa vyiwiwe na filme ziwe zirigisha sishimye kuba umunafiki ko ari abantu turazanga twavuga neza abantu bahari nukuri ndazi yuko n'amakomantere mandabira sinzi ko mimi hagigira abansi none gashana Yesu yarafise abasi amafaranga yonyine niyo atagira umwansi kabisa akundwa na bose kabisa mimi nukuri nitwoheza ariko nta ngorane ndizera neza yuko gica nk'ijya je ntwagukenera kandi uzodukundira cyane gose je ndo kuri Step Media kabisa okay je sinshimye ko mpereza ikiganiro je maze guhereza ibiganiro byinshi akajambo kanyuma bw'ikiganiro kice gihe Imana irabakunda kandi nanje ndabakunda murakoze akona agafilme gashasha peace out